Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. Iradiyo ijwi ry'Amerika isameranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Ikaze makuru yo kuri isaha muri kumwe na Frederic Nkundikije. Mu Burundi abagize umurwi w'igihugu ujejwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu bahaye inyigisho abapolisi bashinzwe iperereza ku vyerekeye kwirinda gufata no gufunga abantu mu buryo budakurikije amategeko. Turashobora gushika ahantu tugasanga hariho nk'abana bato usanga batari bwagere imyaka byo gushobora gufungwa no kumvirizwa n'amategeko. Hari nabo dushobora gusanga bafunzwe ku vyaha vy'amadeni canke imanza z'amatati. Uyo ni Consolate Habimana, icegera c'umuyobozi umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi. Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo birongera guhurira mu biganiro i Rwanda muri Angola. Ku munsi ugira kabiri w'urugendo perezida wa Afrika y'Epfo arimwo mu Bwongereza, ivyo bihugu vyompi vyemeranije gufatanya mu bijanye n'ubuvuzi. Muri Qatar inkino z'igikombe c'isi c'umupira w'amaguru zirabandanya, ubu Espagne iriko ikina na Costa Rica, naho mu zindi zarangiye Ubuyapani bwatsinze Ubudagi 2-1. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ntihagiraho umuja ni mu kanya. Aya makuru tuyatangure kuyavugwa hirya no hino kw'isi. Ku munsi ugira kabiri w'urugendo perezida wa Afrika y'Epfo arimwo mu Bwongereza, ivyo bihugu vyompi vyemeranije gufatanya mu bijanye n'ubuvuzi. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Ubwongereza na Afrika y'Epfo uyu munsi vyatangaje umugambi mushya w'ubufatanye mu by'ubuvuzi na siyansi. Ni ku munsi wa kabiri w'uruzinduko rw'umukuru w'igihugu perezida Cyril Ramaphosa i Londres. Kuri uyu wa gatatu Ubwongereza bwatangaje ubufatanye bushya mu bijyanye n'ubushakashatsi, ubwo Ramaphosa yarimo gusura ikigo CRIC kinini gikora ubushakashatsi mu by'ubuvuzi ku mugabane w'Uburayi. Ramaphosa yari kumwe n'umwami Charles n'umuvandimwe we Edward. Banazengurukanye mu busitani buzafasha Afrika y'Epfo kubungabunga ibimera bitandukanye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza James Cleverly yavuze ko ubufatanye mu buryo butandukanye nko mu bijyanye no gukora inkingo n'ihindagurika ry'ibihe ibihugu byombi bizabyungukiramo. Perezida Ramaphosa araza kubonana na Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak uyu munsi, kandi bari mu nama y'ubukungu hagati y'Ubwongereza na Afrika y'Epfo baganira ibijyanye n'ubuhahirane n'ishoramari. Afrika y'Epfo nicyo gihugu gihahirana n'Ubwongereza kurusha ibindi byo ku mugabane wa Afrika. Ikigo Biovac ca Afrika y'Epfo cateye igikumu ku masezerano n'ikigo mpuzamakungu c'inkingo International Vaccine Institute yo gukora urucanco rwa kolera. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Ayo masosiyete yaritangaje uyu munsi kuwa gatatu havuga ko urwo rukingo rutangwa mu kanwa rugenewe amasoko ya Afurika n'ayahandi ku isi. Ubufatanye n'ikigo gifite icyicaro gikuru muri Korea y'Epfo bugamije kongera umubare w'inkingo no gukemura ikibazo cy'ibura ryazo igihe habaye icyorezo. Kolera ni indwara yica kandi ikwirakwira biciye mu kunywa amazi cyangwa se ibiribwa byandujwe n'umusarane w'umuntu uyirwaye. Ibyorezo by'iyo ndwara byibasiye ahanini imiryango ikennye idafite amazi meza na serivisi z'isuku harimo imisarane. Guhererekanya tekinoloji mu bijyanye n'urwo rukingo bizatangira mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Byitezwe ko inkingo zizatangira gutangwa ku rwego rw'igeragezwa mu mwaka wa 2024 mbere y'uko rubona uruhushya rw'abashinzwe inkingo imbere mu gihugu na mbere y'uko rwemerwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS. Amasezerano yo kuri uyu wa gatatu ashyigikiwe naekiloni 7 z'amadolari azaturuka mu masosiyete Wellcome Trust na Fondation Bill and Melinda Gates mu cyiciro cya mbere cy'uyu mushinga. Ni amasezerano azafasha Biovac kwagura ubushobozi bwayo mu bijyanye no gukora inkingo, kuzipakira no kuzigeza ku masoko. Urakoze Eugenie. Tukivuga kandi ku mugabane wa Afrika, baracururiza ku mupaka wa Cameroon na Guinea Equatoriale bavuga ko umupaka wa Malabo wafunguriwe imodoka igice kimwe umunsi umwe nyuma yuko amajwi ya mbere amaze guharurwa yerekanye ko Teodoro Obiang Nguema azongera igihe ku myaka 43 amaze ku butegetsi. Ni inkuru dushikirizwa n'ubundi na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Abacuruzi baturuka muri Cameroon, Chad na Nigeria baravuga ko bemerewe kwinjira muri Guinea Equatoriale uyu munsi kuwa gatatu.
Iki gihugu cyafunze imipaka yacyo ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa cumi mbere y'amatora yabaye ku itariki 20 y'uku kwezi turimo kwa 11. Guinea Equatoriale yavugaga ko yashakaga gukumira abacanshuro bashakaga kudurumbanya amatora. Umunyakameruni Pierre Marie Mihamle wambutse umupaka ibikoresho by'ubwubatsi avuga ko abacuruza magana binjiye muri Guinea Equatoriale mu munsi umwe nyuma y'uko guverinoma y'iki gihugu itangaje amajwi ya mbere. Yavuze ko kongera gutorwa kwa Obiang nka perezida wa Guinea Equatoriale byaba bivuze ko urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu muri icyo gihugu cyo muri Afurika yo hagati byahora bihagarikwa cyangwa bigenzurwa bikomeye. Mihamle avuga ko abanyamahanga bavuga ko badashyigikiye Obiang bazasubizwa inyuma. Akomeza avuga ko Cameroon, Chad, Centrafrica, Guinea Equatoriale, Gabon na Congo Brazzaville bihuriye mu muryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika yo hagati CEMAC, ariko ko Obiang ahora ategeka ko abanyamahanga basubizwa iwabo ku ngufu yitwaje impungenge z'ubukungu bw'igihugu n'iz'umutekano. Ishyaka riri ku buyobozi PDGE rya Obiang ririmo gutsinda kuri 98% by'amajwi mu itora rya perezida, ay'abadepite n'ay'amakomine yabaye ku cyumweru nk'uko imibare ya mbere y'amajwi amaze kubarurwa yashyizwe ahagaragara abyerekana. Yashyizwe ahagaragara muri iki cyumweru na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu wa Guinea Equatoriale Clemente Engongwa Nguema Ongwen. Ayo majwi yerekana ko Andre Osono Ondo w'ishyaka CPDS wari uhanganye na Obiang yabonye 1.34%, naho Bonaventura Monsei Ansumu w'ishyaka PCSD afite 0.35% by'amajwi. Aya nyuma azatangazwa ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 11. Turamushimiye mugenzi wacu Eugene Mukankusi yaje kudushikiriza amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse namwe ko muriko murabandanya kumviza iradiyo Ijwi ry'Amerika isaminanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya amakuru avugwa mu karere ka Afurika ibiyaga binini. Aya makuru turatanguriye mu Burundi. Abakozi b'umurwi w'igihugu ujejwe agateka muntu bahaye inyigisho abapolisi bashinzwe iperereza ku vyerekeye kwirinda gufata no gufunga abantu mu buryo budakurikije amategeko bivugwa ko vyama vyashitse ku munsi ugira kabiri urugendo nk'uko twabivuze rero. Iyo nkuru y'amahugurwa yahawe abapolisi tubishikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana. Umugwi w'igihugu wigenga w'agateka kazina muntu mu itegeko ryawushizeho ryo kugenekezo rya 5 kwezi kwa mbere umwaka 2011, ingingo ya 4 ivuga ko umugwi w'igihugu wigenga utegerezwa gukurikirana ibijanye n'ikintu ry'agateka kazina muntu mu Burundi ku munsi. Habimana Consolate Cegera c'urongo SNDH amenyesha ko ari muri iyo ntumbero bagendeye amabohero yo mu makomine basanga hari abantu benshi bafungwa bidakurikije amategeko. Uwo mupfasoni arerekana amakosa mwamwe akorwa n'inyamiramabi ivyatumye bimvira kubigisha kugira ntihagire abasubira gufungwa bitari ngombwa. Turashobora gushika ahantu tugasanga hariho nk'abana bato usanga batari bwagere imyaka byo gushobora gufungwa no kumvirizwa n'amategeko. Iki turashobora no gusanga abakenyezi usanga bafunzwe kumbure bibungenze bafise nk'inda zirenza amezi 6 canke abafise ababebe batarakwiza amezi 6. Hari nabo dushobora gusanga bafunzwe ku vyaha vy'amadeni canke imanza z'amatati zategereza kujanwa mu masentare y'intango. Bamwe mu nyamiramabi zari muri ayo mahugurwa baremeza ko amakosa kenshi bakora bayakoreshwa n'abajejwe intwaro. Bamenyesha ko biri mu bitera amatati hagati y'izo nzego zibiri. Ego mu bisanzwe ntawo deha yuko izo kazi zidakunda kuba mu masegiteri twacu ko kifye makomine atandukanye twaciko dukoreramo. Izo kazi urashobora guhura nk'umu administratif mu chef de zone canke umustanteri akakuzanya nk'umuntu ngo yakosheje ngo umufunge, mugabo wewe nk'umufundi umucuri kurakora mu vy'amategeko umusiguriye yuko iyo ka cotuma afungwa. Ukimusiguriye ntumufunge uwo muntu abakuzaniye gacumenga uramugaye. Izo nyamiramabi kugira akazi kabo kagende neza basaba ko abajejwe intwaro nabo boronswa inyigisho. Ico genda neza nuko ubwa mbere na mbere hoho nko ku ruhande rw'intwaro par exemple nka mustanteri akwiye kuba azi amategeko akamenya yuko naho umukuru w'umutumba muhaye raporo canke chef de zone ko
yazanye umuntu kugira umufunge ngo ntibamufunze akamenya ukuntu akarifiye ati iki cari muri affaire civile iki naco cari muri affaire penale kandi turavye n'uburemere bw'iki caha uwo muntu ntivyari bikwiye yuko aca afungwa atabanjije gutohorezwa ivyo yagirizwa uko bimeze. Uno munyagihugu w'Ingozi aho amahugurwa yariko arabera amenyesha ko atizeye ko hari kigiye guhinduka kubera izo nyigisho, asaba nyabona ko abakora amakosa boza barahanwa kugira ngo isigabanuke. Nukuri icizere ntaco tubona kabisa, ntaco tubona, nibagerageze babigishe ariko icizere kiragoye, kanatsinda burya kugira umuntu ahindura ingendo si ibintu bica biba ubwo nyene, ni vyo kwitondera nyene, hanyuma rero n'abigishwa bakavyumva bakabona iciza kiri muri ivyo bintu, ahandi hoho nta cizere tubona na gitoya kweri. Habimana Consolate icegera c'urongoye SNDH amenyesha ko igikorwa cyo gutuza ayo mabakorwa n'inyamiramabi makomine atandukanye y'u Burundi hakenewe inguvu z'inzego zose biraba. Asaba ashimitse abashikiriza amanza ba Republika mu ntara kwama nabo baraba ko abantu bafungwa hisunzwe amategeko. Uko gufungira abantu busa vyibonekeza mu gihugu bituma amabohero y'u Burundi arengerwa nk'uko vyashikirijwe na Aloise Habonimana ajejwe igisata c'amategeko mu buyobozi bukuru bujejwe amabohero mu Burundi. Hari tariki 17 ukwezi kw'indwi uno mwaka igihe Burundi bwariko buhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe Nelson Mandela yahoze arongoye igihugu ca Afrika y'Epfo. Amabohero makuru 11 ari mu Burundi yategerezwa kwakira abantu 4,194 arimo 10,832. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Urwego rwashinzwe kurangiza imanza zasizwe na sentare mpuzamakungu mpanavyaha rwabandanije kumviriza icabona c'ubushikirizamanza CAB 032 yagirije Kabuga ko yatanze amategeko yo kwerekana aho abatutsi baba binyegeje, amategeko yaha abanyamakuru b'iradiyo RTLM. Ico cabona cavuze ko ivyo vyatumye hicwa abatutsi benshi muri genocide. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Themistocle Mutijima. Iburanisha rya none ryongeye kwiharirwa n'ibibazo by'ubushinjacyaha ku mutangabuhamya CAB 032 watangiye gutanga ubuhamya bwe mu cyumweru gishize. Ni ibibazo byibanza hanini ku ruhare rwa radiyo RTLM. Uyu mutangabuhamya yemeza ko ari iya Kabuga mu iyicwa ry'abatutsi mu gihe jenoside yabaga mu Rwanda mu 1994. CAB 032 yabwiye urukiko ko nyuma y'urupfu rw'uwari perezida Juvenal Habyarimana ku itariki ya 6 y'ukwa kane mu 1994 ibiganiro RTLM yatambutsaga byarushijeho kubiba urwango n'urugomo byibasira abatutsi. Avuga ko iyo radiyo yatangazaga ko perezida Habyarimana yishwe n'inyenzi inkotanyi z'abatutsi, bityo bagomba gushakishwa bakaryozwa icyo cyaha bakoze. Uyu mutangabuhamya wumvikana nk'uwahoze mu nzego z'ubutegetsi za mbere ya jenoside yabwiye urukiko ko abanyamakuru Kantano Habimana na Philippe Mbirizi ba RTLM bamubwiye ko Kabuga Feliciani yabahaye amabwiriza yo kujya barangira abasirikare n'interahamwe aho abatutsi bihishe. Umushinjacyaha yamubajije niba abo banyamakuru bombi baba baramubwiye igihe Kabuga Feliciani yabahereye ayo mabwiriza. CAB 032 yasubije ko abo banyamakuru bamubwiye ko amabwiriza bayahawe ubwo Kabuga yabasuraga ku biro bya RTLM. Umucamanza Ayn Bonomi yabajije umutangabuhamya kugaragaza igihe ayo mabwiriza yatangiwe, nawe asubiza ko hari ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kane mu 1994, umunsi uyu CAB 032 yemeza ko yaboneyeho Kabuga ku biro bya radiyo RTLM. Uyu mutangabuhamya agashimangira ko ayo mabwiriza ya Kabuga ku banyamakuru ariyo yagendeweho baranga ahantu hatandukanye mu mujyi wa Kigali haje kwicirwa abatutsi babaga bahahungiye. Aho akavugamo ku musigiti wahazwi nko kwa Kadafi i Nyamirambo, kuri kiliziya ya Sainte Famille no muri Saint Paul hose ho muri Kigali. CAB 032 kandi yanavuze ko hari imodoka ya tagisi yahagaritswe n'interahamwe kuri bariyeri yahazwi nko kuri Onatracom mu mujyi wa Kigali nyuma yaho RTLM itangarije ko itwaye inyenzi zishaka gucengera rwagati mu mujyi. Uyu akavuga ko abari bayirimo yaba abatutsi yewe n'abahutu bo mu mashyaka ataravugaga rumwe n'ubutegetsi bose biciwe kuri iyi bariyeri, uretse abasore babiri b'abajandarume bashoboye gutoroka bakiruka. Umushinjacyaha yamubajije uko yamenye amakuru y'igitero cyagabwe kuri iyo modoka. CAB 032 asubiza ko hari abantu atibuka amazina bagiye kumureba iwe bakamubwira ibyabaye n'uko byagenze. Abajijwe uruhare rwa RTLM n'ibiganiro yatambutsaga mu bwicanyi bw'abatutsi, umutangabuhamya CAB 032 yasubije ko iyo radiyo yagize uruhare runini mu bwicanyi bwabaye mu Rwanda.
avuga ko hari abantu benshi bagiye bicwa biturutse ku biganiro byatangajwe na RTRM. Mu magambo y'uyu mutangabuhamya, iyo RTRM itaza kubaho abantu benshi bari kurokoka. Umutangabuhamya kandi yabajijwe ku musanzu avuga ko Kabuga yahaye interahamwe n'ishyaka MRND ryari ku butegetsi. Kuri iyi ngingo, Kabu 032 yasubije ko Kabuga yatanze imisanzu inyuranye irimo aho gukorera, ibiribwa n'ibikoresho, imodoka zatwaraga ibyo biribwa n'ibikoresho zikanifashishwa mu ngendo zakorwaga n'interahamwe, yewe yanatanze n'amafaranga. Kuho gukorera, umutangabuhamya yabwira urukiko ko inyubako ya Kabuga yo ku Muhima mu mujyi wa Kigali ariyo yakorerwagamo n'ishyaka MRND ndetse n'umutwe w'interahamwe, ari naho wabikaga intwaro, ndetse ko ubwe yabonye ubugira kabiri interahamwe zihigishirizwa gukoresha imbunda. Ku kijyanye n'inkunga y'amafaranga, Kabu 032 yabwira urukiko ko yabonye Kabuga atanga envelope irimo sheki ya banki y'amafaranga atamenye umubare. Ibyo ngo byabereye muri mitingi y'ishyaka MRND yari yabereye kuri Stade Amahoro i Remera mu mujyi wa Kigali mu kwa kabiri ku 1993. Umutangabuhamya akavuga ko muri iyo nama Matayo Ngirumpatse wari umunyamabanga mukuru wa MRND yashishikarije abanyemari gutanga umusanzu w'amafaranga. Kabuga akaba ari mu bayatanze icyo gihe. Iburanisha rya none ryarangiranye n'ibibazo by'ubushinjacyaha ku mutangabuhamya wabwo Kabu 032. Kuri uyu wa kane akaba ari bwo bwunganizi bwa Kabuga buza guhata ibibazo uyu mutangabuhamya. Hagati aho, mu gutangira iburanisha rya none, umucamanza Anne Bonomi ukuriye inteko iburanisha yari yamenyesheje ko harimo gutegurwa uko kumvira abatangabuhamya yarusha byarangira mbere y'ikiruhuko cy'ubucamanza cyo mu kwezi gutaha kwa 12. Abatangabuhamya ba nyuma y'icyo gihe bakaba bazatangira ubuhamya bwabo ku ikoranabuhanga rya video conference bari i Kigali mu Rwanda. Gusa yongeraho ko gutegura ibijyanye n'icyo gikorwa n'aho kizabera bishobora kuzafata icyumweru nta buranisha riba, bityo ko mu rwego rwo kwirinda idindira ry'urubanza hari abatangabuhamya 3 mu bari bemerewe kuzabutangira i Kigali bazimurirwa i Arusha mu gihe umwanya wabo ubonetse mu kwezi gutaha kwa 12. Nk'uko twabibabwiye mu kanya, intumwa z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahuriye i Rwanda muri Angola kuri uyu munsi wa 3 mu nama ifise intumbero yo gusuzuma ikibazo c'intambara ibera mu majaruguru y'ubuseruko bwa Kongo. U Rwanda ruhagarariwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ububanyi n'amahanga Vincent Biruta, mu gihe Perezida Felix Antoine Tshisekedi ariwe ubwiwe ahagarariye igihugu ciwe. Iyo nama yateguwe na Perezida wa Angola João Lourenço wa Angola, akaba n'umuhuza w'umuryango umwe bwa Afurika ku kibazo ca Kongo. Mu gihugu ca Kongo kandi ingabo za M23 zirwanya leta y'icyo gihugu zirabandanya ku itero mu karere ka Masisi nyuma yo gufata urusisiro rwahitwa Bambi mu ntambara yabaye uyu munsi mu gitondo. Abagwanya ubutegetsi bafashe n'utundi duce tutandukanye tw'iyo groupement turi mu birometero hafi 40 vy'umuji muto wa Kichanga. Jimmy Shukrani Bakomera, Igoma mu burasirazuba bwa Kongo, niwe adufitiye inkuru. Utwo duce twafashwe n'abarwanyi bayo mu 23 nyuma y'imirwano ikaze yabahuje n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa 3 muri groupement ya Bambo ihana umupaka na Tongo imaze iminsi yigaruriwe n'abo barwanyi. Utwo turere ni Butare, Kazaroho, Bishikiro, Maruba, Kanaba, Kabizo, Kishishe ndetse n'ahandi. Turi mu birometero 40 gusa uvuye mu mujyi muto wa Kichanga uri muri teritwari ya Masisi muri sheferi ya Bashali. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu itangaza ko abaturage bamwe bahunze, abandi baguma mu mazu yabo batinya ko bahura n'amasasu. Ibi byemezwa na Bwana Cyprien Ngorore, umuyobozi wa societe civile muri groupement ya Bambo. Ubwo yaganiraga n'ijwi rya Amerika, arasaba leta ya Kongo gukora ibishoboka byose kugira ngo amahoro agaruke mu ntara ya Kivu ya ruguru. Kamata mugini ya Kanaba na Murindi walibakia pa. Bafashe lokalite ya Kabizo muri Bambo nyuma y'imirwano na FARDC, baraza binjira muri Kishishe, Maruba, Kanaba ndetse n'ahandi. Ubu turibaza uko turi bubeho, byatuyobeye rwose
kuko dufite ubwoba bwinshi cyane. Turasaba leta yacu gukora ibishoboka ikaranga izi ntambara, kuko abaturage nitwe turi guhura n'ingaruka z'intambara. Uyu muturage twavuganye utashatse ku izina rye rivugwa ku mpamvu z'umutekano we yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abarwanyi ba M23 bagifata utwo duce bagiranye inama n'abaturage bababwira ko bazanywe n'amahoro. M23 yageze ahangaha mu masaha yo ku mugoroba. Ubu mu gitondo niho bagiye mu tundi duce bakoresha inama, gusa hari abantu bapfuye kubera amasasu menshi bagiye bahura nayo. M23 yavuze ko iri mu kazi kayo, ibwira twebwe nk'abaturage ngo ntitugire ubwoba, natwe tukabona nta kindi twakora, turabana nabo kuko nta handi dufite twajya. Abaturage bahunze iyo mirwano hagati ya M23 n'ingabo za leta bahunze berekeza muri teritwari ya Masisi ahitwa Mweso muri sheferi ya Bashali. Abasanzwe bahatuye nabo bafite ubwoba ko M23 igende asatira buhoro buhoro. Byatangajwe na Bwana Tobirakyo Tobika Hangu, umuyobozi wa societe civile muri sheferi ya Bashali. Abaturage barimo guhunga berekera hano Kichanga na Mweso hafi na grupema ya Bambo iri hamwe na teritwari ya Masisi. Abandi bari kugikanya Bayonga muri teritwari ya Rubero. Hano muri sheferi ya Bashali ndetse no muri Masisi hose ubwoba ni bwinshi cyane kuko imirwano iri kubera ni mu birometero 40 gusa uvuye muri Kichanga. Ubwo bwoba abaturage bafite, umutwe wa M23 uvuga ko uterwa n'ubwicanyi bukorerwa abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bukorwa n'ingabo za leta. Biravugwa na Munyarugero Karemera Canisius, umuvugizi wa politike w'umutwe wa M23. Kuri kigenderewe cyane ni ukuvuga ngo hariya hari abavandimwe bacu bari mu turere dutandukanye twa Masisi n'ahandi. Inzego z'ibanze zirimo zirashishikariza kugira ngo babarunde mu nsengero, mu biziya no mu marwariro. Urebye n'abavuga rw'Ikinyarwanda bari gushishikariza kugira ngo bajye mu nsengero ni mu duce twa Masisi no mu gace ka Bwito hose, Masisi hose, aha uhereza Gicanga, za Kirorirwe, Mushaki, Ibihambwe, Rubayangungu n'ahandi. Uyu yongeraho ko imitwe nka FDLR irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda n'indi yitwaje ibirwanisho ikorana bya hafi na leta ya Kinshasa muri iyi ntambara. Kuri we leta ya Kongo yagombye gushira intwaro hasi ikagirana ibiganiro byimbitse na M23 mu rwego rwo kugarura amahoro n'umutekano birambye ku baturage bo mu burasirazuba bwa Kongo. Za Mayi za Ruditabara, FDLR ububere ni bari kurwana n'ingabo zacu. Niyo turimo dutabaza nuko tubona aho byerekeza naho biganisha. Ni gute afata umutego ukamukura mu nzira unageraje ajya kukizemo no gucungira umutekano. Ibyo birashoboka. Iyo guverinoma ya Kongo ni muri icumu. Kugeza ubu ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiburagira icyo buvuga ku byo M23 yatangaje. Twagerageje kuvugana na General Sylvain Kenge, umuvugizi w'igisirikare cya Kongo FARDC, ariko ntibyadushobokeye. Aramutse agize icyo atubwira twabibagezaho mu makuru yacu ataha. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Charles Blé Goudé yahoze ari umushikiranganji w'urwaruka mu gihugu ca Cote d'Ivoire yasezeye bwa nyuma. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha Irahe mu gihugu c'Ubuholande, sentare Irahe yasanze ari umwere ku vyaha yagirizwa vy'ubwicanyi no kubangamira agateka kazina muntu. Igihugu ciwe cari caranse kumwakira, ariko mu nyuma yahavuye aronka imbabazi za perezida. Agiye gusubira muri Cote d'Ivoire inyuma y'imyaka 8. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru. Charles Blé Goudé yabwiye Ijwi ry'Amerika ko imigenderanire yiwe na sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI irangiye. Uyu mugabo yahoze ari umushikiranganji w'urwaruka mu gihugu ca Cote d'Ivoire, hari haheze umwaka yambitswe izera na CPI, ariko kubera igihugu ciwe camwankiye gutaha, CPI yamutegetse kwama yitaba ku biro vy'iyo sentare kabiri mu ndwi, kuwa kabiri no kuwa gatanu, kugira ngo yerekane ko akiba mu gisagara ca Lahe ahari iyo sentare. Kuri uyu wa kabiri niho Blé Goudé yahoze anatwara urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi kuri leta ya Laurent Gbagbo yasinye ubwa nyuma muri CPI, aho yamaze imyaka 7 afungiwe. Kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika akamwemwe kari kose. Je pense que mon histoire avec la CPI se termine là aujourd'hui. Nibaza ko ibyanje na CPI bihereye ngaho uyu munsi.
narambitswe izera sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yarabisinye irandekura. Ubu rero ndera nta cana kimwe nagirizwa, byose vyarirementanya n'urwanko rwa politike. Ubu rero ngiye gutahuka mu gihugu canje c'amavukiro. Nibaza ko ari ingendo nziza ya leta ya Cote d'Ivoire mu ntumbero yo gusubiza hamwe, twibagire ivyabaye turaba imbere. Nico gituma umukuru w'igihugu yemeye ubu akama ikigongwe kugira ngo ntahi wacu. Ivya Bregude yejejwe ko harimo ubwicanyi, kunyuruza abantu, kubahohotera, guhonyanga agateka kazina muntu, ivyaha vy'agahomerabunwa n'ibindi. Ibi yavyagirizwa ari kumwe na Laurent Gbagbo yahoze ari perezida wiwe muri leta, bari basangiye nk'umushikiranganji w'ugwaruka. Bakekwa ko boba babikoze mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2010 n'intango z'umwaka w'ibihumbi 2011 mu ntureka zakurikiye amatora Laurent Gbagbo yatsinzwemwo akanka kuva ku butegetsi. Bregude yatangaje ko ubu yamaze kuronka urupapuro rw'inzira pasiporo kandi ko azotahuka ku munsi wa gatandatu za. Ati ndaryohewe no gusubira mu gihugu canje naho hari haheze imyaka irenga 11 atari yondi. Ni nko gusimbira mu kino gutazi ikirimo, ariko ni wacu ntegerezwa gusubirayo ko ndonse ubwo burenganzira. Charles Bregude yizeye ko ataco azoba kuko hari n'abandi batashe imbere yiwe nka Laurent Gbagbo barekuriwe rimwe na CPI wewe haheze umwaka atahutse. Naho biruko amashirahamwe yigenga muri Cote d'Ivoire abona ko abayitanywe n'intureka za politike mu mwaka w'ibihumbi 2010 barenga ibihumbi 3 n'ubu bakirindiriye ubutungane. Aya mashirahamwe asaba ko amasentare y'imbere mu gihugu yobandanirizaho CPI yarigejeje, CPI nayo ikabandanya amatohoza. Kuri mikro y'ijwi ry'Amerika, Maître Traoré Drissa atwara urunani rw'abashingwamanza bo muri Cote d'Ivoire bakorana na CPI yababajwe nuko abakorewe amabi bibagiwe. Étant entendu que la Cour pénale internationale a confirmé. Ati turazi ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yambitse izera Charles Bregude. Ego ni vyeza ko atahuka kuko atakimwagira ubu mu mategeko nta kabikiwe, kandi ni vyiza ko ingingo ya sentare ishigwa mu ngiro. Ariko ikitubabaza nuko abakorewe ivyaha bobo, ababuza babo n'ivyabo, abahohoterewe ubuzima, ababorejwe igufa, abafashwe ku nguvu n'ubu bakirindiriye ko ubutungane bukora. Hano muri Cote d'Ivoire abategetse ko ivyo vyaha bikogwa nka bose bararekuwe, abandi bagizwe abere, abandi nabo bahawe ikigongwe c'ikivunga. Ibi bisubiza inyuma ubutungane kuko bwibagiye abakorewe ivyaha. Sont laissés pour compte, les victimes aujourd'hui sont les sacrifiés. Charles Bregude w'imyaka 50 yavuze ko agiye kubandanya urugamba rwa politike mu gihe n'ugwaruka yatwara ubu gwashenze umugambwe wemewe n'amategeko COGEP. Yeshuye ati ushaka kubona ibaba ry'inkoko yegeraho yabagiwe nico kinjanye. Pierre Claver ni nkuru irahe kubwijwe rya Amerika. Nkuko ako kazi kikabibibukije ubu tugiye kuvuga ku mupira ku nkino ku mahiganwa mpuzamakungu igikombe c'isi yose ikiko kibera idoha muri Qatar. Turi kumwe na mugenzi wacu Edi Rwema akurikirana izo nkino cane gose. Uyu munsi rero atubwire ibiriko biraba. Edi Rwema, inkino z'uyu munsi eka nizimirije nizi. Urakoze cyane Frederic Nkundikije. Uyu munsi habaye imikino yo mu itsinda E no itsinda F. Ubu tuvugana habaye imvura y'ibitego hagati y'ikipe ya Espagne na Costa Rica, aho ikipe ya Espagne imaze gutsinda ikipe ya Costa Rica ibitego 7 byose kubusa. Umuntu yavuga ko ari byo bitego byinshi bimaze gutsindwa n'ikipe imwe muri irushanwa, aho ni mu itsinda E, aho indi kipe ikomeye cyane y'Ubudage yahuye hanyuma itsindwa n'ikipe y'Ubuyapani ibitego 2-1. Ubudage buri mu makipe yahabwaga amahirwe menshi cyane yo kuzatsinda iki gikombe, bumaze kugitwara inshuro 4 zose, ariko bwaje gutungurwa n'ikipe y'Ubuyapani bwayitsinze ibitego 2-1 ku nshuro ya mbere Ubuyapani butsinda Ubudage.
undi mukino wabanjirije iyi mikino ya none ni umukino wahuje ikipe ya Maroc na Croatia. uwo mukino ukaba warangiye ari ubusa ku busa. mu kanya hakaza gukurikiraho umukino uhuza Ububirigi na Canada. Frederic, turagushimiye cyane rwose Edi, turashimiye kandi n'abadufashe mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye n'abakurikiranye ibiganiro byose byo kuri iyi saha. Turabifurije mwese amahoro n'ijoro ryiza.